Amahoro y'Imana abane namwe mwese bakunzi banje aho muri hose kw'isi yose. Ndasubiye gushima Imana data kuko imuhaye umwanya kugira ngo twongere kuganira ku ijambo ry'Imana. Uwo muri kumwe hano yitwa Françoise Habonayo. Ni umufasoni akunda Imana kandi akayikorera. Rero uyu munsi numva ngomba gusangira namwe amajambo avuga ku bubasha bw'Imana, ku bukuru bwayo, ku nkomezi zayo. Hari igihe umuntu amenya Imana ariko kenshi ntiyibuke ububasha bw'Imana, kandi ibyo tubona byose ivy'amaso yacu ashirako amaso tukabona byose bitwereka ubukuru bwayo. Reka rero turabire hamwe ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Zaburi igice c'135. Turagenda hariya ku murongo wa 6. Haravuga ngo igihimbaye uhoraho cose nico akora mw'ijuru no mw'isi, mu kiyaga n'ibyina hose. Yesu nashimwe. Igihimbaye uhoraho cose gipfa kuba camuhimbaye. Imana ntikora ikintu ngo bayitegetse. Iyo nyene cayihimbaye aragikora. Mw'ijuru aragikora, mw'isi aragikora, ngo nibwina mu kuzimu hariya tutabona hose aragikora. Imana ishimwe. Mw'ijuru no mw'isi no mu kiyaga ngo nibwina. Haleluya. Aha nje nongera nkavuga nkibuka rya jambo rivuga ngo mbega uhoraho twomunyegeza hehe, ni hehe twomwinyegeza. Mw'ijuru ariyo, kw'isi abonayo, munsi arahabona, nta hantu namwe twomwinyegeza uhoraho. Imana nishimwe. Ku murongo w'indwi tuvuge ku bubasha bw'Imana rero. Ngo arandisha ibipfungu bikava ku mpera y'isi. Ibipfungu akabirandisha ngo bikava ku mpera y'isi bikaza akavyegeranya. Hari uwundi muntu arabikora bene data? Nta numwe. Ni igikorwa c'Imana. Ngo arandisha ibipfungu bikava ku mpera y'isi. Ahandi aravuga ngo imvura nayo ngo yiremera imiravyo. Data nashimwe. Iyo tubona imiravyo ituragara, tubona imiravyo ngo pya pya pya, uhoraho Imana aba ari mu kazi. Data nashimwe. Ahandi ngo asokorora umuyaga mu bushinguro bwiwe. Arafise stoke yashizemwo umuyaga, arawugururira akawurekura mw'isi, ukazungagiza ibiti, ukazungagiza umuyaga. Hari aho avuga ati genda musenyure ziriya nzu muzikureho. Umwami Yesu abikora uko nyene. Hari aharungika ati genda w'amazi bakayategeka ati ubikiza kuri uriya musozi wose n'iya mihana yose uyikureho. Data byose arabishobora. Icubahiro kibi c'Imana. Data imbere n'inyuma tumwubahe, n'umwami arakomeye araganje. Ngo niwe yakubise abana b'imfura bo muri Egiputa arabica, imfura z'abantu bo n'uburiza bw'ibitungano. Niwe yabaremye no kubakuraho, afise kubakuraho. Yesu nashimwe. Aha tubona ububasha bw'Imana. Umuntu yarakwiye guhindira agashitsi Imana isumba byose. Nta wundi muntu yokora uko. Ariko Imana ngo ikimuhimbaye cose nico akora. Nshuti yanje, Imana ikimuhimbaye kuri wewe cose nico ashobora gukora. Ashobora kuguha ugakomera, ukaba muzima, ukagendagenda nk'uko ubibona ukomeye. Kandi umunsi abishaka ashobora gufunga akabuto kamwe gusa, ugacurara mu bitaro, ukamara imyaka n'imyaka. Data arabishoboye. Ikimuhimbaye nico akora. Imana ishimwe. Iyo Mana ikora uko tuyiha icubahiro, tuyishime. Niyituma mu nzu imwe habe impundu zikavuga umwana yavutse. Niyituma mu nzu yindi umuntu agapfa agataha hakaba amarira. Byose dukwiye guha icubahiro Imana. Niyituma umuntu uko nyene uri wige guha icubahiro Imana.
niba ukomeye utazira Imana, niba wavutse uri kimuga utazira isumba vyose, kuko vyose vyerekana ububasha bwayo. Haleluya. Ndagomba ngo ndakukuremwo umutima wo kwiheba, umutima wo kwiririra, umutima wo kuvuga ngo Imana yaranyanse. Ntiyakwanse kuko yagukoreye ivyo ishima kandi ibona ko ari vyiza. Haleluya. Rero ivyo Yesu yaguhaye ubishime, ubishime, ubishime. Ushobora kuba ufise ubona hari ikintu muhiri wawe kitameze neza. Tuvuga kumbura ufise umwana ubona ko yavutse amugaye abandi bose bameze neza. Ivyo byose mu bubasha bw'Imana biriyo, kuko nta kintu na kimwe data akora atashimye. Yesu nahabwa icubahiro. Turavye mu gitabo ca lamentation mu gitabo c'ikirundi havuga ngo gucura intimba. Gucura intimba hariya ku igice ca 3 ku murongo wa 37 na 38 tuhasome. N'amajambo akomeye cyane. Haravuga ngo qui peut d'un seul mot provoquer l'événement? Ngo n'est-ce pas moi le Seigneur? Ngo ninde ijambo rimwe gusa ryiwe rishaka guhindura ibintu? Sije Uhoraho. Ahandi yabwiye Mose ati ninde atuma umuntu abaho canke apfa? Mbega sije Uhoraho? Ninde atuma umuntu aba ikiragi canke akaba imvuzi canke uko nyine umeze? Ninde? Si Uhoraho yabikoze? Imana ishimwe. Aha naho tubonye ngo niwe asohora umuyaga mu bubiko bwiwe akawurekurira mw'isi. Niwe akora bijyana. Imana nishimwe. None nimba Uhoraho Imana ashobora kurekura ijambo rigahindura ibintu, uyo muntu ntiwo mukurira ubwatsi kwere? Ntiwo muha icubahiro mu bugingo bwawe? None widuza kubera iki? Kubera iki widuza? Kandi udashobora n'ikintu na kimwe muri ibyo byose wenyine niwe agufise kubasha imbere n'inyuma. Ca bugufi inshuti yanje, wige guhindira agashitsi imbere y'Imana. Imana yacu irakomeye, Imana yacu irahambaye. Ivyo ishaka mu ijuru no mw'isi niko ibikora. Haleluya. Imana ivyo igomba vyose ku ruhande rwawe irabikora. Nande ntangarira Imana. Hariho abantu bashaka kuba bararondeye umwana bakabura, ariko data nashimwe kuko atana kimwe kiba camunaniye kubikora. Yabishimye ko nyene nivyo vyamunezereye. Kaba n'ubundi avyara ntahekana ku mwanya kundi, nawe nuko nawe nyine nta ruhara baba yabigizemwo. Ni data wo mwija yashatse kubimera gutyo. Rero bene data, reka ntitureke kugira ngo turabanyabwenge gusumba Imana. Utangure kwiga uburyo bwo kwica abana utaremye. Utangure kwiga abana ibintu Satani yashize muri iyi si zo kwica abantu. Ukaba ko amaraso y'abantu ngo uri kuragira ibintu bya planning, ngo uri kuragira ibiki. Nureke. Imana y'ububasha nta kinaniye. Niba yashoboye gufata abana b'imfura bose ikabakubita bose bagapfa, si we yari yarabaremye? No kubakura harabishoboye. Rero sahawe ntiyagutabye kuja kwica, kuko no kurema ntiyo bigusabe ngo bishobore. Eka kurema ntabyo woshobora. Reka rero kwiga no kwica, kuko atakintu na kimwe ushobora gukora Uhoraho Imana niyo yonyine afise ububasha bwo kubikora. Aha ndiko ndakongera kwerekana yuko muri iyi si Satani afise uburiganya bwinshi, kuko agomba kuzojana abantu mu muriro. Abantu benshi cyane bariko amaraso y'abantu bisha abana bakabicira mu nda, ngo bariko baragira planning familiale. Kandi ugasanga n'abantu b'Imana bakijijwe nabo barabishigikira. Imana dutabare. Mbega
niba ubyara ntahekana ntiwosaba umwami akakubwira espacement erega arabishoboye cyane gose. Niba ashobora kuziba abantu ntibabyare kandi bakomeye ataco babuza, no kuzibira inda arabishoboye, no kuzibura arabishoboye. Yesu nashimwe. Yesu ni watuma mu muryango akavuga ati muri urya muryango nibaronke umwana umwe, muri uriya nabo nibaronke 12. Data nta kimunanira. Kandi igitangaje rero Imana nayo nuri afise benshi suko afise icabaha. Bashobora kuba abana batagira abavyeyi badakora batagira namba ariko barakura. Ugasanga umutunzi afise umwana umwe nawe arakura. Bisobanurwa ngo Imana tuyihe icubahiro muri vyose. Ivyo yashimye ko ducamwo tuyihe icubahiro muri vyose. Haleluya. Ntuhave rero wigira agahambaye ngo widuze ngo jewe meze kwije. Nta kumeze Data wo mwijuru afise ububasha kuri vyose. Niwe d'un seul mot peut provoquer l'événement. Haleluya. Wenyene nta nubundi. Yesu nashimwe. Bene Data bakunze ni muze tugororoke, twige guca bugufi, twige guha Imana icubahiro, twige gusenga, twige kurekera Imana. Twige kurekera Imana. Hariho ibintu dukwiye kurekera Imana. Kuko umunsi ugerageza kugira ngo wicire inzira uzosanga uri kurakosha. Ntukabone umuntu atagira umwana gutangure kumutuka ngo wangumbawe. Iryo jambo rizoshika mu matwi y'Imana kandi uzobona igukubita ivyo utari witeguriye. Nta ngumbiriho kuko Imana rurema niyo yonyene igena ngo hajya nibibe gutya, hajya nibibe gutya. Haleluya. Kujya yabwiye abantu ati wewe genda hajya nawe nkurikira. Wewe kora biriya ariko weho bireke nkurikira. Kujya ni Imana, ni Imana. Muze tuba abantu b'Imana bakijijwe bukuri beza. Ariko atari abakirisu bitwa ngo n'abakirisu bakavanga amanyanga n'ivyaha vyose ngo byitwa ngo ni ivyaha sinzi uko no vyita. Ngo n'ubwenge, ngo no kugira ubwenge, ngo abakino gihe ngo no kugira ubwenge. Nta bwenge. Ufise ubwenge n'ubutunze Yesu akamaha guca bugufi no kumenya ko ari wowe aganje. Imana ishimwe. Imana niyituma umuntu abaho canke apfa. Imana niyigena ngo muri urya muryango ndabahaye abana 2 canke ndabahaye abana 10. Hajye naho nta mwana bazogira. Ariko si kuvuga ko biba bisobanuye ko bazogira ico bakena. Nta namba. Imana iratumuriye akagira inzozi 5. Uyu nawe akapanga imyaka yose suko ibimwanse. Ariko muri vyose uri yafize 5 n'uyu yapanze bose bari kumwe, bose babayeho. Washa kuriya uzosanga buza amahoro ariko uyu nawe yamana umunezero imyaka yose. Imana irateye ubwoba. Reka rero tureke guhagarara ku bintu ataco bimaze. Gucurumba muri vyinshi. Yesu yabwiye Marita igihe yari yagiye kumuramutsa ngo yaragiye acaragenda kuzimana, afata umwanya wose aragenda ngo aracurumba mu kurondera ibyo Imana Yesu. Ariko habaho umundi muntu yitwa Mariya ngo bavukana, we aca yicara iruhande ya Yesu yumviriza yiga. Haleluya. Aronka inyigisho zikomeye cyane zo mubeshesha aho kubaho mu bihe mu buzima. Ariko Marita nawe ariko ngo ariko aracumba ngo ariko arondera ngo amasosi yo kugabura. Nshuti, Yesu Kristo Munyanazareti afise ububasha bwose. Umwami Imana twizeye afise ububasha bwose. Afise ububasha bwose. Mureke tumuhe icubahiro mu byo yakoze. Umuhe icubahiro ku burugo bwenge yaguhaye. Umuhe icubahiro kuri ibyo yagushoboje gushikako. Umuhe icubahiro, umuhe icubahiro, umuhe icubahiro. Ureke kubahurira ngo nta bana yaguhaye. Ureke kubahurira kuko kutabufise abana ntivyabujije kubaho.
ntivyabujije kunezerwa, ntivyabujije kuronka ivyo vyose ufise. Bisobanurwa ngo Imana Data wa twese wo mw'ijuru niyo yonyene abikora. Yesu nashimwe. Bibiliya imbwiye ngo ninde n'ijambo ryiwe ashobora guhindura ibintu bigakunda, mbega si Uhoraho? Satani ntakubeshe. Iga kuja mu kibanza c'Imana, mu ruhande rw'Imana bambe, no gushima Imana muri evenema zagushikiye zose, Imana icubahiro. Haleluya. Aha mu gitabo ca Zaburi naho twabonye ngo igihimbaye Uhoraho cose nico akora. None ntumve ko ari gushima Imana, icubahiro Imana. Ureke kwiduza, ureke kwigira agahambaye. Ntaco urico, ariko Data wo gusa niwe ukwiye guha icubahiro. Imana nishimwe. Numva no kwibutsa bene data turiko turaja mw'ijuru, twirinde ivyandoza imitima yacu, twirinde guca imanza, gutukana, gutunga urutoki ngo nangwe urya ntafise kirya, urya ntafise kirya, urya ntafise kirya. Mbega abagifise bobo bamurushije iki? Amahoro yo mu mutima atangwa na Data, kandi amahoro ntava mu byo umuntu atunze, ntava mu byo umuntu afise. Iyaba yava mu byo umuntu afise, ntituba tubona abatunzi biyahura kandi batunze. Iyaba biva mu byo umuntu afise, ntituba tubona abantu bashima Imana bama banezerewe kandi atamatungo atabyo bafise biboneka ngo bishimire ngo jewe mfise amazu, mfise imodoka, mfise ibiki, ariko bakama bashima Imana banezerewe. Twige guha Imana icubahiro. Imana niyo ibigira ikabigirura. Iri jambo ryo muri Lamentation muritekere, mumenye ngo niyo yonyene ivuze ijambo rica riba. Wige kuba mu ruhande rw'Imana, wige kumvira Imana, wige kugomba kumva ngo mbega Imana ivuga iki ku ruhande rwanje. Yesu nashimwe. Hamwe yabwira ba bantu yabwiye ati nkurikira, waragiye ahantu ugasanga abantu aho bari, naratangaye cyane. Hariho umurongo uvuga ngo umwe yaravuze ati Yesu jewe ndagukurikira aho uja hose. Uwo nawe acavuga ati yawe ntunkurikira. Mbega mu bishobora ko jewe ibintu byose birafise aho biri, inyoni zirafise ivyari, ariko jeho singiraho ndambika umusaya. None umbare ngo urankurikira, nkurikira hehe? Urumva uyo amusobanuriye ngo ibintu byose birafise aho biba, ngo ariko jeho singiraho ndambika umusaya. Amweretse nk'uko umenga ntiyashaka kumukurikira, ariko ubundi nawe ngo aca musanga aho yibereye, ngo aca aramubwira ati wewe nkurikira. Uwo nawe ngo aca avuga ati Data ndagukurikire gute? Oya basi banzo ndeke ngende muhira nze gusezera abo mu rugo rwanje, ndababwire ntibahave bandindira. Yesu avuga ati nta muntu arimisha aravye imbere ahindukira kuraba. Oya, Yesu we ico Yesu yaravuze. Nimba wewe uri kumwe na Kristo Yesu koko, mwumvire ica kubariho gikore. Amundi aravuga ati eka Yesu sinogukurikira, banzu reke ngende zo guhamba, hariho umuntu yapfuye. Yesu avuga ati oya, reka bapfuye bahamba bapfuye babo, ariko weho nkurikira. Yesu nahabwa icubahiro. Yesu rero wewe arafise ukuntu abona ibintu, arafise ukuntu abona ibintu. Niba muri uyu muryango bamwe yabahaye abana 30 batagira ico babagaburira, ubundi afise byinshi iyo bagaburira akamuha umwe canke babiri canke ntanamuronke, uyo mwami akora ibintu nkimeze uko niwe wo gutinya, niwe wo gutinya, wo guhindira agashitsi. Uwo avuga ngo reka bapfuye bahamba bapfuye babo, ngo ariko weho nkurikira. Uyo atagomba yuko wowe ukora ivyo wari ubwiza gukora, ubone yuko hari ivyo wabwiza gukora, akavuga ati eka ivyo bireke hari haba bikora, wewe genda ukore biriya,
uyu mwami tumuhe icubahiro. Twige kumwumvira, twige kumwumvira muri vyose. Nshuti nkunda uri kurankurikira, ndiko ndaguhamagarira canke ndiko ndakwibutsa naho usanzwe ubizi, umuhe icubahiro umwami muri vyose. Kandi mu vyo yakoze byose umuhe icubahiro. Niba Yesu yaguhezagiye mushime. Imuhezagiro wa mbere waronse ni ukumenya agakiza kiwe, n'amahoro yo mu mutima waronse kuko kumwizera. Haleluya. Ndahamagarira umwene data canke uwo wese ariko aranyumviriza, niba utarizera Kristo Yesu, muhamagare Yesu yinje mu mutima wawe, umuhe ikibanza, Yesu akurongore. Haleluya. Yesu niwe atanga amahoro, sivyo ivyo mwisi ntibitanga amahoro haba namba. Oya, amafaranga menshi ntatanga amahoro. Ntatanga amahoro kubera amahoro nyamahoro ari mu mutima. Imana dutabare. Yesu niwe atanga amahoro. Yesu niwe amwinjiza, azoca guha n'ivyo byose ukenye. Haleluya. Kandi noneho muri kumwe na Yesu byose bizoba amahoro. Imana ishimwe. Tubonye muri kite gitabo ca Zaburi ngo igihimbaye umwami cyose nicakora ku bugingo bwawe. Caba ari kibi caba ari ciza. Gishobora kumuhimbara gukora ikintu ubona ko ari kibi wewe, ariko wewe aba ari ciza. Ko yakubwiye kenshi ngo mwizere, umwizera ukanka, hariho umunsi azogutera kumwizera abicishije mu bintu ubona ko ari bibi. Abantu benshi barizeye baciye mu ngwara. Abantu benshi barizeye baciye mu bihe bibi byabakomerekeje. Ariko Imana ntivyayiteye kutabikora. Yarabikoze kugira ngo bikunde umutima wawe umuhindukirire. Ariko inshuti yanje, mwizere Yesu. Mwizere Yesu, muhe umutima wawe nawe agukoresha. Haleluya. Twese turi biremwa vyiwe kandi umuntu wese afise icamuremeye, ariko rero tureke abe mu bugingo bwacu yihesha icubahiro. N'aya majambo nshuti zanje ndagomba kuganira namwe kugira ngo umuntu wese amenye guha icubahiro Imana muri ivyo nyene ufise, muri ivyo nyene urimwo. Ivyo ubona umenga biragoye, ivyo ubona umenga nakaga kuri wewe, hindukirira Imana. Yesu azokwereka yuko niba ari we yabikoze aguha amahoro. Kuri uko kutavyara, niba Yesu ari we yabikoze naguha amahoro. Wige kunezerera gukuri. Yesu niyabishaka azohindura situation yawe. Kuko twabonye hariya muri Lamentation ngo c'est lui qui peut d'un seul mot changer les événements. Ngo amajambo yiwe niyashaka guhindura ikintu kikakunda. Nawe rero umunsi Yesu yabigombye azobihindura, ariko atarabishaka no shimira uko bimeze. Dushime Imana muri byose, tumuhe icubahiro, kuko ikiyihimbaye cyose ari cakora mwijuru no mwisi. Niwe atuma umuyaga ukaza mwisi ukazungagiza ibiti, ibi byose tukabibona. Niwe atuma ikintu cyose uko tukibona. Twe dukwiye guha icubahiro Imana. Imana y'ububasha ibahezagire kandi bagirire neza. Yaraye majambo ndagomba gusangira namwe kugira ngo twige guhindira agashitsi Imana, twige guha icubahiro Imana, twige kumenya gukora ibintu vyiza mu gihe cavyo. Ntitube nka Marita yagiye gucurumba arondera imitsima, arondera amanyama, arondera amasosi, ariko icari gikwiye kwari kwicara imbere ya Yesu no kumwumviriza. Imana ibahezagire mwese. Yari Françoise muriko muravugana. Telefone ni za zindi +46 768 0065 46. Imana data wa twese yo mwijuru ibaha umugisha. Amen.